gisagara ca Goma ibintu n'ibisanzwe. Mu gisagara ca Goma umuriro ni mwinshi cyane. Mu gisagara ca Goma amakuru dufise ava mu gisagara ca Goma nuko ibitero karahabutaka canke imigwaro idasanzwe iri kirabera indani mu gisagara. Tumeze gute, byagenze gute? Ndaza benshi mudukurikirana mukeneye kumenya ibigiye bitandukanye cyane ku mutekano ubusanzwe uri kurarangwa ngaha mu buseruko bwa Kongo. Niyo mpamvu navuze ati bikafata akanya keza, akanya gateguye neza kugira ngo dushobore kuyaga n'abadukurikirana, ndetse tunayagire hamwe ibijyanye n'umutekano muke uriko urarangwa ngaha mu gisagara ca Goma. Abantu benshi bamwe mutwandikira mutubaza ati tubwire ingene vyifashe mu gisagara ca Goma, natwe turababwira ati murindire gato kugira ngo dushobore gutohoza n'amakuru dushobore kuyabaha. Rero mwumviye ko mu gisagara ca Goma wazarendo bamaze kwinjira 5 ariko muvuge ati ni wazarendo, ahubwo turaje turabe abaribo aba bantu ariko baragabira ibitero ndani mu gisagara ca Goma. Ni mu gihe tuzi yuko kino gisagara kimaze amezi atari make menshi cyane cyarigaruriwe n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Twaje tubisangure kugira ngo dushobore kuha update news abadukurikirana bose. Sivyo gusa turaza kuyaga n'ibijanye no muri Masisi naho hari ibidasanzwe. Masisi hari amakuru menshi ariko haravugwa, turaza kuhateba kugira ngo dushobore kuyaga bimwe mu operation yoba yahabaye kuri uno munsi. Ubona yuko Rwanda tarisanzwe ama operation yakomeje kuba novuga adasanzwe. Rero sivyo gusa turaza no gusimbira muri Rucuru naho havuga ibindi byinshi. No kubwira yuko kuri uno munsi w'igenekerezo rya 2021 imigwano itigeze itezurira inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Babwira yuko wazarendo canke le patriote diko ngo batigeze baha umwanya wo kunywa amazi zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Niyo mpamvu vuze ati reka mfata akanya keza cyane kugira ngo ushobore kubayagira ibigiye bitandukanye na cyane ku mutekano muke uri kuravugwa mu buseruko bwa Kongo. Ibi no kuvuga yuko namakuru dukura ku basanzwe baba mu gisagara ca Goma. Reka imbere yuko tuvyinjira mu midonido Cemanza ndamutse cyane abantu mwese mudukurikirana aho muherereye hose, yaba ari ngaha mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, abari mu Rwanda, abari muri Kongo, Kenya, Tanzania, Uganda, South Africa, Mozambique, Zambia, muri Afrika muri rusange zibagiye, abari Europe, abari muri Amerika, abari muri Asia, reka mu mpande zine z'isi aho umwe wese ari yumviye ko tumamukije tumuhe n'ikaze kino kiganiro cyacu. Je mugiye kubana kuri micro Nicodine Black, nije ngiye kubaha update news ziko ziravugwa cyane ku mirongo y'urugamba. Abona yuko hari bidasanzwe bikomeza kuba mu bice bigiye bitandukanye mu buseruko bwa Kongo. Ariko mu nkundire duhere ngaha muri Goma, duhere mu gisagara ca Goma aho bucagu bw'uno munsi kwigenekerezo rya 2021 humvikanye imigwano idasanzwe, amasasu menshi, ndetse byaboneka neza yuko kwara guhangana kw'inguvu nyinshi kwa bamwe n'abandi. Turavuga yuko amakuru dufise nuko humvikanye amasasu mu ijoro ryo kuwa mbere igenekerezo rya 20 gushika kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 2021 Gitugutu mwaka wa 2025. Ivyo bikaba byabaye mu bibanza bitandukanye by'umuji wa Goma. Ivyo bikaba byaciye bihagarika ikiringo cyari kimaze amezi menshi, ikiringo c'amahoro cyari kimaze amezi menshi aha mu gisagara ca Goma. Atabintu by'imigwano biko birahumvikana, atabintu by'imishamirano biko birumvikana. Ariko kuri no ncuru igenekerezo rya 2021 niho humvikanye kidasanzwe mu gisagara ca Goma. Kandi tubibutse yuko wazarendo twari tumaze imisi tubabwira yuko yari isanzwe iri aha muri Nyiragongo inyuma yo gukubita zinonyesha amazigo cy'u Rwanda ikazambura aho Nyiragongo. Wazarendo twababwiye yuko iri kirasugereza igisagara ca Goma. Nyiragongo ni ku birometero bike cyane kugira ngo ushobore gushika mu gisagara ca Goma. Twama tubabwira yuko umwanya n'umwanya abari muri Goma bo kwitega umushitsi canke umuwazarendo mwene wabo ashobora kubagendera umwanya n'umwanya. Rero kumva ibitero byahana byato na hato biriko biragabwa ngaha mu gisagara ca Goma nta gitangaro gihari ko n'inyeshamba zirabizi ko zugarijwe mu bibanza byose zirimo, yuko coalition ya FARDC ibahiga hasi hejuru kugira ngo ishobore kubambura bino bibanza bashoboye kwihagira cyane bashoboye kwambura leta ya Kongo. Tubibutse ko wazarendo mu karere ka Nyiragongo hafi ya Goma bari bahamaze imisi bariko barakorera ibikorwa bidasanzwe, ndetse banavuga yuko ibi bitero biko biraba mu gisagara ca Goma ariho biriko birategurirwa aha nyene muri Nyiragongo. Cyane target yabo ni kwisubiza ibice byose by'igihugu
byashoboye kunyagwa n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ibi nivyo tugiye kuza turabaha tubasesangurira mu buryo buramvuye. Ndazi yuko abenshi bo mukeneye kumenya update news ziba ziko biravugwa canke ibishasha biriko biravugwa ku mirongo rugamba. Iki nico gihe ni nako nyamugura rishoboye kubabwira aha muri Goma ingene operation yabaye. Amakuru menshi avuga ko habayeho ibihombo bikomeye mu nkambi y'abagwanyi b'umuhari wa M23 muri iryo joro rimwe nyene. Nkuko mu vyumvise cyangwa nkuko babwiye nuko M23 yashoboye kugira uruhombo novuga ko rudasanzwe ahasanze hari ibirindiro byayo. Murumva yuko umuntu yagusanze muhira akagutera mutegereza kumena ibirahuri, mutezomena ibirahuri, amasahani, amasafuriya n'ibindi byinshi. Rero mwumve yuko zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zashoboye kuhahombera mu buryo buboneka ibitari bike. Ni nayo mpamvu abenegihugu basanzwe banyiraho muri ibyo bisagara bisanzwe byafashwe n'izi nyeshamba, nubwo umutekano nyine uhungabanye habiki idasanzwe, baravuga ko bishimiye umunzu wa Wazalendo. Murakeneye kumenya ati eske Wazalendo yaratenye iguma igwana ati kugira no masaha y'umugoroba turiko turavugana ati bimeze gute. Ico no babwira nuko muri ubu buce bwose bwabereyemo imigwano Wazalendo itigeze ihaguma, ahubwo Wazalendo yahise yisubirira inyuma iza gutunganya kumbure ibikorwa yavuye muhira idakoze. Nayo mpamvu ntashobora kubabwira ko Wazalendo yagavye vya bitero byo kugira ngo ishobore kwigarurira ibice ibicanga ibintu. Wazalendo yagavye ibitero kugira ngo ishobore ubereka yuko ariho bari ishobore bahungabaniriza umutekano ibareme mu ubwoba. Wazalendo ntiyagavye ibitero ngaha muri Goma kugira ngo ishobore kuhigarurira, ahubwo no gutanga attention canke gasopo ibabwira ati umwanya n'umwanya ndashobora kuza, umwanya n'umwanya murashobora kudusubiza ubutaka bwa sekuru wacu, bashobora kudusubiza iby'iwacu byose mwagiye muradutahura. Ni message novuga yuko yari kiraba. Hari abantu baba bakeneye video z'ukungene amasaso yariko ararasu canke ibihome byariko biraraswa, wamengo ni imijugujugu bariko bararaririza. Adafise iyo video abayikeneye barashobora kutwandikira mu channel ndabashiraho muri commentaire ya mbere group WhatsApp kugira ngo mushobore kwijoininga, dushobore kubaha ibigiye bitandukanye cyane kora no makuru y'umutekano muke uriko urararwa mu Kongo. Rero igihe wazandikira ngaha muri Nyiragongo, abantu muri Goma mugume mwiteza abashitsi akanya nakanya yuko Wazalendo ikomeza kugubagendera kabisa. Muze muracumba bunini niko nababwira, muze muracumba bunini kuko bene wanyu wa Wazalendo niho bari amasaha menshi 5 kuri 5. Rero novuga yuko iyi ari nk'imponjo kumbure ibindi zogeza turabibona uko bizoza biragenda muri rusange. Nababwiye mu ntangamarara yuko tuza gusimbira no muri Rucuru. Muri Rucuru ibintu nibisanzwe neza na neza. Muri Tongo baratubwira yuko aha muri Tongo Wazalendo bashoboye kuhagaba ibitero novuga yuko bikomeye cyane ahasanzwe hari nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Namakuru avuga yuko zino nyeshamba zitashoboye koroherezwa na gato n'abo Wazalendo, ndetse bashoboye kubakiza ko umuriro ukwiye, ndetse bamwe mu nyeshamba bakaba batekewe n'ubwoba bwinshi nko tubimenyeshwa. Aho rero ati hari ryari byabaye ryari bimeze gute byarangiye gute. Hari mu gatondo ko kuno munsi ugenekezo rya 2021 aho abasore ba Wazalendo bakoze ibitero bitunguranye cyangwa by'amasiriprise ahazazo hari ibirindiro by'umuhari AFC M23 mu karere ka Tongo ni mu ntara ya Rucuru. Ibitero byateye akajagari n'ubwoba bwinshi mu bagwanyi ba M23 nk'uko muri ako gace babivuga. Aya n'amakuru duhabwa n'abasanzwe bari ngaho muri Rucuru, ndetse banatubwiye yuko Wazalendo bashoboye kugaba ibitero novuga ko bidasanzwe mu gatondo kuno munsi guhera igihe cy'isaha 4. Amakuru twadufise no kugira isaha 8 imirwano yari kibandanya. Abagwanyi b'igihugu cy'u Rwanda bari batenye nabo bariko barazana amahamfora akomeye cyane kugira ngo bishobore gukunda bashobore gusubiza inyuma bano bawazanira atakibazo na kimwe, ariko ntabwo turamenye uko bimeze. Nyamba maramforo yarika arabyitwaramo neza, ariko
nuko amakuru dufise nuko Wazalendo yase kuva kwizima iravuga ati vyanke bikunde ibintu bitegereza kugenda uko tubishaka, ibintu bitegereza kugenda uko tubishaka, tutegereza kugira réussite ngaha, tutegereza kuhayifatira mu buryo ubucango bundi. Rero iyi ni nkuru dukomeza kwatohoreza kumbure nyamba muri Tongo Wazalendo ishobora kuhafatika hagumya, ni ikintu kizoba ari ciza cyane. Wazalendo izoba yerekanye ubuhinga ndetse izoba iriko iranagerageza kwiyegereza bimwe mu bibanza bitari bike byari byarashoboye kwigarurirwa n'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda canke izinyeshamba z'igihugu zinagondwa z'abakongomani ziriko ziragerageza kwigarurira ibice bigiye bitandukanye, ndavuga ngaha mu buseruko bwa Kongo. Muri rucure y'irwano y'abandanya, amakuru dufise nuko hari hashoboye gusiga ubuzima batari bake mu mirwano yarekira haba, ndetse abo Wazalendo bavuga ati bivanye n'uburyo twarashe twashobora kuba twahitanye abagwanyi benshi kubera ko twabateye surprise, ariko kubera ko batenye ntibarashobora kuva mu bibanza bari basanzwe barimo ngo dushobore kumenya ibyahonekare. Iyi ni message nahawe ni mu Wazalendo yarasanzwe ari ngaha muri Rucuru ku mirongo y'urugamba, aho namutelefone inshuro nka 10 ankupira ko telefone mu nyuma aza kunyandikira ka message ambwira yuko ibintu bitoroshe, umuriro uri muri Rucuru udasanzwe, niyo mpamvu tashoboye kubaronkera amakuru novuga yuko byuzuye ivyariko birabera ngaha muri Rucuru. Ariko dukomeza kubasesangurira, dukomeza kubarondera no makuru kugira ngo mushobore kumenya nyamba M23 ashoboye kugira resistance, nyamba Wazalendo bashoboye kugira réussite. Aya n'amakuru tugiye kuza turabatohoreza umanya kumanya kugira ngo mushobore kumenya ivyinshi biko biraranga imigwano iriko iraba. Nari nababwiye yuko tuza kuyaga kubijanye n'ibitero bya FARDC ikomeza kugaba ku nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, aho M23 iherereye mu gace bitwa Ikarembe, aho bitwa muri Ubwiyenge. M23 iriko irahabonera amashano nkuko twavyandikiwe n'ubusanzwe ari ngaho muri Ikarembe. Yavuze ati ibitero vy'indege zitagira abapiloti, amadrone ndetse n'amasukoyi by'igisirikare cy'igihugu ca Congo FARDC vyabaye mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 2021. Vyari ibitero bikomeye cyane, ndetse abenegihugu benshi twagumye mu mazu ndetse ibikorwa byinshi ntivyashoboye gukoreka muri aka gace kubera ko ino mirwano itari isanzwe ahanyene muri Karembe. Ivyo bitero vyari bigamije ngo gusambura ibibanza by'igisirikare cy'umurwi w'abagwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 mu muji wa Bashari Mokoto mu ntara ya Masisi. Muri Masisi tumaze bisi tubabwira ingene ibintu bimeze uko biko biragenda, nuko donc Abazalendo bariko baravyifata biboneka neza yuko bariko barakora navuga ibidasanzwe kugira ngo bashobore kubirukana ngaha muri Masisi. Nubwo aha muri Masisi bisa nuko ari wabo waba M23 cyane wabo yabafise ideology ya M23, kuko murezi ko twababwiye ko M23 tabo ari iki, M23 tabo ari igisirikare cyane iki, urashobora kuba wicaye ngaho gusa nawe urimo M23 gusa atavyuze. Nuko nkuko amakuru atangwa n'abenegihugu basanzwe bari ngaho bavuga yuko ivyo bitero byatanguye isaha 10 z'agatondo ka 3 du matin ahantu hataba abantu. Ikindi gitero cyabaye aho bita Ihura muri Bwito, ahantu habiri hatandukanywa n'uruzi. Ibi ni bitero twagiye turamenyeshwa n'abenegihugu basanzwe bari muri ivyo bice, ndetse banatubwira uko umutekano usanzwe wifashe muri ako gace, ndetse banatubwiye yuko kuva ico gitondo umutekano wifashe nabi mu banyagihugu baho, kuko bafise ubwoba ko ibitero byoshobora kubandanya canke bikagira abo bihitana canke bagashobora guhitanwa n'ico twita canke ico yitwa amabar perdi. Ivyo rero n'ibintu dukomeza kubogera ko runono, ariko amakuru dufise nuko ahanyene Karembe M23 yashoboye kubura buzwa niko no bivuga, ndetse igata umutwe, kuko amakuru dufise nuko abagwanyi bagera kuri 6 ba FARDC bahise bishikana amaguru masha, ndetse banavuga byinshi mu mipango bari bafise cyane ku gisagara ca Uvira. Kandi azi yuko abantu benshi mukeneye amakuru yo mu gisagara ca Uvira ariko biravugwa
igihe niki cyo kugira ngo dushobore kubabwira amakuru yo muri Uvira, ariko ndabemera ikindi kiganiro kugira ngo ushobore kubasesangurira ibyo muri Uvira. Hari byinshi ko birahavugwa ku ngoro tubaza gufata akanya kugira ngo ushobore kubisesangura, ndetse tunabishikirize abadukurikirana ubona yuko ari ibintu biba bidasanzwe, ari imigwano ibikomeye canke urunwarunwa ruguma ruvugwa. Nyaba muri Uvira hatari imigwano, hari urunwarunwa, kandi urunwarunwa donc novuga ko rukaze cyane kuruta ino migwano, kuko imigwano yo watakwibone irikiraba novuga ko udakanganye muga mu gihe bakoremye mu ubwoba utegeza kugira ubwoba cyane, kandi ubwoba buteye ubwoba novuga yuko azoba ari ubwoba bw'umurengera. Masisi nyene inyuma y'intambara Wazalendo nibo baje imbere ya M23 yafatiwe Bibwe, Nyabisozi na Muzimu. Imigwano ikaze cyane yahuje abagize ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 n'abagwanyi ba Wazalendo yaribonekeje kare mu gatondo cyo kuri uyu wa kabiri 2021 mu musi nyene Gitugutu mu mihana itandukanye y'umuji wa Bushari mukoto mu ntara ya Masisi. Nivyo nakunda babwira nkuko bivugwa n'amakuru yizewe atangwa n'abene igihugu, nuko muri rusange byari byifashe muri Masisi. Murumva yuko ibintu bitoroshe, ibintu bikomeza kuba bibi muri Karembe. Unabona yuko ibitero by'indege bavuga yuko bibamereye nabi, ibitero by'indege bimereye nabi zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Kumbura umwanya n'umwanya mushobora kumva yuko ibintu bidasanzwe, ibintu bikomeza kubibana bibi ngaha mu gisagara ca Masisi cyangwa mu micungararo ya Masisi. Muri make amakuru ngomba kwashikiriza ngayo nari nababwiye yuko muri Goma comme conclusion tukomeza kubaronderera amakuru yizewe y'ukungene ibintu keza no mango biriko biragenda. Ariko icyo nababwira nuko Wazalendo yejeje kugaba ivyo bitero yaciye ihita iburirwa irengero. Ayo n'amakuru tuzokomeza kutoga ko nono, ndetse tunababwira y'ungene muri Goma ashobora kurara, tuyababwiye naho umunsi w'ejo masaha y'agatondo tuzobabwira situation uko zizoba zifashe ngaha muri Goma muri rusange. Nababwiye ibyo muri Rucuru naho biraboneka neza yuko M23 yari mu mazi abira, kuko bayigavye ibitero novuga yuko itari herutse. Ibitero byari bikomeye cyane, inyeshamba zashoboye kuhaburira abasirikare batari bake. Mwumve yuko abasirikare batari bake bivanye n'iyi surprise Wazalendo yabateguriye. Ni byinshi cyane ko ndababwira yuko no muri Masisi imigwano ibandanye, ndetse tukibagiye muri Warekari naho hakaba ariko araba ico bitwa amabombardement aérien. Biraboneka neza yuko FARDC iriko irakora ama operation adasanzwe yo mu kirere kugira ngo zanyesha amanizivuge yuko donc ziko zirahangana n'abarundi cyangwa n'abakingo zabatsinze n'uko byagiye mu bice bitandukanye. Uno munsi FARDC iriko irakoresha icyo bitwa ama operation mu birere mu gunetraliza cyangwa mu kwangiriza ibiro by'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ndazi yuko mukomeza kudukurikira, ndetse tunababwira byinshi bigiye bitandukanye cyane ku bijyanye n'ino migwano iriko iraba. Sivyo gusa turaza kubabwira amakuru yacu ari imbere situation Uvira nko nababwiye, ndetse tunababwira inkuru ivuga yuko igisere cyo ndetse na FARDC boba bariko bahungana ibigwanisho ngo kubw'ubwoba bw'abanyeshamba za M23 boba zigomba kurasa muri Uvira. Aya n'amakuru tuza kubatohoreza, n'amakuru tuza kuba mu buryo bwirambuye, ndetse munashobora kumenya ukuri. Bariko baradutirika cyane ko baratubesha, ukumva ngo muri Uvira bayugarije, kumbe Uvira bayibona ku ikarata. Uvira nkayo bazi macho kwa maji. Rero ibi vyabo turabimenyereye kumbure. Reka nese n'ubike banura, ariko imbere ko bike banura nuko hari henshi habaye imigwano, hari benshi ariko harabinda bitandukanye, ndetse tunababwira ku kijanye n'umutekano muke uguma urangwa mu bice bitandukanye. Nubatumira yuko twura mu kindi kiganiro aho novuga ko tuza kuyagira mu bintu bikomeye. Yanutse kuyagira mu bintu bikomeye, tuza kwibanda Uvira, tunibanda cyane ku bikorwa by'abasikare b'abarundi bariko barakorera ngaha ku butaka bwa Kongo, igisagara cy'u Burundi FDNB. Ndazi yuko abenshi bamukeneye kumenya ibikorwa ingabo z'igihugu cy'u Burundi uko ziriko ziritwara, uko umurimo wabajanye uri kuraranguka. Ibi nivyo tuza kubabwira mu makuru yacu yo hanyuma. Ndazi yuko muza kubandanya muri kumwe natwe kugira ngo dushobore kubasesangurira ibigiye bitandukanye. Jewe rero mwariko muri kumwe kuri micro Nicodide Black,
reka rero ndakwisabire commentaire bivanye n'amakuru twagushikirije, ariko ukaba udafise cyinshi ushobora kuvuga ku kiganiro cyacu, reka ndagusaba uduzemo imitima tubone yuko tudatamba twirorera, tubone yuko dufise abantu badukurikirana by'iva mutima, abantu badukunda, uduze imitima cyangwa idarapo nk'iri nambaye ry'igihugu cy'u Burundi, tubone yuko uri kurishimira ibikorwa canke amakuru turiko turabagezaho. Rero commentaire ni kwanza cyiza twabasigiye kugira ngo dushobore kuyagira mu office intererano idasanzwe cyangwa office ahari parabera mu operation utashoboye kuvuga, byandika muri commentaire bisangiza abandi kumbure barashobora kubisoma bikaba cyangwa je nkabisoma ngaruka mu kindi kiganiro ndetse nkabibaha mu buryo bw'idoniro. Rero dukomeza kubatoreza amakuru, ni byinshi biriko biravugwa kandi byinshi tuza kurara tubibahaye. No basaba kugumana natwe, gushaka subscribe, hama tubandanye tubaha update news ziba ziko ziravugwa ku mirongo yo Rwanda. Kalenda ndabike banure kumbure turongera duhure mu biganiro byacu by'uwo munsi. Bye bye.